Uburundi ntibutanguye kubwubaka neza mu 2005 naba aho mugeze uyu munsi atari imyaka 30 irahera. None mwovuga yuko ntafise ukuri kuvuga yuko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere mubiravye, kuko mwebwe mwatanguye atashikimikizo mufise ari mwebwe nyene. Camwiyumvira rero rwaruka ruri nyuma yanyu ruzokura baraba ruzova mwiki ibintu bikomeye cyane. Uno munsi je ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana kuko igihugu cy'u Burundi cyari igihugu umenga ni igihugu cy'umwiheburo. Ukaraba uno munsi ubwo Burundi urumva yuko ari igihugu cy'umwizero. Uno munsi urabibona kuko urabona abarundi no mu maso babonye, urabona ko ari igihugu kirimo umwizero. Uburundi dufise umugambi digitalisation des services publics. None mwese aha nta numwe abuze plainte nimwe ihagaze kuri l'antenne administrative, nta numwe kabisa. None to digitalize les services publics iyo l'antenne izogaruka. Hari utuntu duto igituma digitalisation genda yijako. Nk'ubu leta yari yafashe ingingo yuko abantu bose basavye amaparcelle ntibayubake, kuko hari abantu basaba amaparcelle bafise ayandi, akavuga ngo rindira zizimbe ndayigurishe, kandi ari y'abarundi. Hariho umurundi yarayikeneye agasaba parcelle atari buyubake, agaca yishira uwo murundi nyene yarayikeneye ayimugurire ku mahera menshi, we yayirose kuri make kubera ubujanja ari bwije. Nk'ivyo parcelle zose tubatse tuca tuzibona. Hajya tubabwira ministeri tuti zose zirekipere, muce murondera abantu rero bari muri necessite yazo bace bubaka. Ndakubwije ukuri hajya bazi distribution abandi bafise. Kubera iki nkizo parcelle zose tuba tuzizi, avuze ngo ndayihaye naka, ubwo nyene ucubibona ko ari naka nyene yayirose, ugacubona ko naka ta parcelle leta ari bwamuhe, ucubibona uti oya wewe wari ufise. Hajya namye mvuga igituma ndabikunda ivyo ku ma service public cyane cyane. Nko bijya stade ifise ama stand 180 magaza. Je nabwiye ni mu kuzitanga kirazira ko hari babandi hari uca zakacagura nka 10 agaca zipangisha. Kirazira ndababwira nti abazozifata nuzoba cyayikoreramo atayipangisha. Uzomenya kubona haye azoyipangisha cyata azoyipangisha, uzobimenya gute? Mugabo twa digitalije ncamenya iyo urumva abakritere yose wamaze kuyafixa, uzubona abapreneur urabakontorora bigakunda. Buramatari yasivye ku kazi ucubimenya. Buramatari si hari aramaja. Ndibuka bwebwe abateye isori cyo itwa navuze nti tugire inama tugire deba turabe ibintu twemhoro tatari kwemhoro. Igihe haba rusasuma y'abajene diplome, ndibuka ko babagirira kontora bariko baragira rusasuma babakontorora bibereye Bujumbura, ngo we kutarahashika ngo je niyo nza ndi hari mu Ruyigi, ngo je ngo nza ndi hari ikinyinya tukubona mu Ruyigi kuri centre kurabesha ngo we washitseyo. Urumva digitalisation ciza cyane, controle, kugwanya ibiturire, l'antenne administrative.